nkurikira kw'isheni inshuti zanje bakunzi bankurikira kw'isheni ya YouTube Daniel Mugisha isheni iri ku mazina yanje. Muri iyi minsi twarabaye ibiganiro tuvuga kuri uyu muhungu w'umusuma arembeje abakobwa n'abagore bari muri Arabia Saudite abiba amafaranga iruhande y'uwo yivye umwaka wose ariko arakora akazi. Ndagarutse kandi mu kiganiro turi kumwe ku murongo n'uwo mwigeme agira tubwire ibitandukanye ku bijanye n'inyuma yaho dukoze inkuru ya mbere. Nimba uriko uranyumva ndakuramukije, singomba gutindira abadukurikiye. Sawa sawa, nanjye ndabaramukije cyane, nizeye ko mukomeye mumeze neza. Tumeze neza cyane. Nyuma y'ikiganiro twakoze kuri uyu muhungu yabivye, hari abantu batari Yego. bake bagiye batwandikira abandi batelefona. We nabavuze ati urafise icyo ugomba ko tuganira ku bijanye n'uyu musuma. Yego. Yego, karibu rero, ijambo ni rwanyu. Okay, kiriya kiganiro Yego, kimaze kuja kuri YouTube, yego, narabonye amakomantere menshi y'abantu, hama hari n'abasanze inbox barambwira uburyo abari bamuzi baramumbariye yego, cikuru rya muhungu mm, twasanze ari umwesiko cane gose 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 gose, bimwe ntokubwira yego, ivyo je yambarira kuko nagiye gusanga bitandukanye n'ivyo abantu bambwiye. yego, Reka rero ndabasobanurire ivyo je yambariye tugikundanye, hama je ndabasobanurira n'ivyo abantu bagiye bambarira. yego, Ntanguye gatoya, nsubira inyuma gatoya, rya mungu yambariye yuko ava Ingozi kuri centre, hama ambwira yuko yitwa ngo izina ry'ikirundi yitwa Irankundale, ambwira yuko irindi nyene zina risanzwe ari yitwa Atene. Ariko nagiye gusanga yuko iryo zina Irankundale atari izina ryiwiwe, nasanze yitwa n'iryo zina nanababariye ryanditswe muri carte simu. ibi rero nakubwiye na jewe ko ariko yitwa Hanyuma kuko nari navyiketse. rirya rya Edouard nasanze ari Edouard, nasanze yitwa Edouard. Yego, Urumva ivyo rero ni ikintu abantu bambare yuko waramuze amubwira ati urya muhungu yitwa Edouard. Urumva nanje akavuga ngo yitwa ngo Irankunda Ale. Urumva aho ntantu yagiye ambesha. Ikindi yambeshe mu vyo twayaze vyose yambariye yuko ari umusore, yego, ari umusore afise imyaka 30, yihanganye, atigeze aja mu buguruguru kabisa. Ariko mu makuru numvise yuko urya hari uwo yambariye, umuntu wa mbere yambariye yuko urya ngo akiri umunyeshuri ngo yakundanye n'umukobwa amutera inda, ngo mugabo ngo ntivyakunze ko babana, ngo afite ngo bavyaranye umwana w'umuhungu. Mugabo andi makuru numvise yuko urya muntu ari umugabo ngo barabanye n'umugore, babana n'umugore mu Ngagara. Hanyuma bamaze kubana n'umugore mu Ngagara, ntivyakunze yuko bashobora kumvikana be n'umugore wiwe, bacajana umwana w'umuhungu. Arako kana nyene mubona, ako kana mubona bariko barakabona umwana wangu vrema murabona ko barasa. Mugabo jewe yambariye ngo ni umusore. Uwo mwana kugira ngo ushobore kumumenya, yarigeze kumushira kuri porofile ngira screenshot, ndamubwira ati uyu mwana kumbe ndani wiwawe. Arambwira ngo yaha ngo n'umwana mukuru wanje, ngo mukuru wanje mvuge ngo bakumutakura. Ati okay basi. Rero ico gihe ntiyasubiye kuza arampostinga, ngiyo foto co ndayibika. Je akambara ngo ni umusore ngo yihanganye. Hanyuma mugabo je numvise yuko urya ari umugabo afite umugore, vyase ko babana, umugore yagiye iwabo, hama nawe asigara mu buzima bwiwe. Ariyo amakuru numvise, je numva ko ivyo bitandukanye n'ivyo yambariye. Rero urya muhungu narigeze kumva yuko ari umukobwa bari bakundanye amezi 6, barakundana. Uwo mukobwa rero
nagiye gusanga ari umukobwa afite ubwenge yaratangiye kuza aramusaba amahera amutura ibibazo nyamukobwa avuga ati je ku mahera bihagarare baca batandukana bapfuye amahera hama hariho n'undi inkuru numvise ni nyinshi mugabo ndiko ndagira ku ncamake hari n'undi muntu numvise yuko yari imyaka 2 umuntu no muri Saudiya akora imyaka 2 akarangiza amaze kwirangiza aritegura agura byose bavugana n'uyu muhungu nyine yuko agiye atashe mu Burundi bagire mariage nyamukobwa amaze kugera mu Burundi aramurondera uyu muhungu aramubura اوكي هذه ما تيجي فلوس هذا انا باخذ هذه يوميا زي ما قلت لك خلاص اوكي hama pardon hama nyamugore acata mu Burundi amaze gutaha mu Burundi avuga ati jenge mu Burundi tugire mariage amaze gushika mu Burundi nyamungu rero aca aramubloka nyamugore aramurondera aramubura urumva yuko yamaze gutaha umuhungu yagiye agira ni inkuru nyinshi cyane nagerageje kumva inyuma yo gupostinga kiriya kiganiro ikindi nacyo numvise yuko uyu atiba abari muri Saudiya gusa ahubwo n'abari muri quartier n'abagenzi arabiba akabakubitira n'akabiba rero n'amakuru nagiye numva ku bantu bamuzi cyane rwose ikindi nacyo iyo uri umukobwa mukundanye mugakundana atanu kwezi kurashira acha kupresenta akavuga ati reka ndakupresente kuri mama ndetse murayaga uri umukobwa nawe ukaryoheye ukavuga ati ndaryoheye ko tuza turayagana nyina w'umuhungu uwo mubona numvishije amakuru yuko atari nyina wiwe ahubwo ari umugore bafatikanije kwiba abadukurikiye barabona yego rero canumva yuko uyu muhungu ari imfubyi nyina we yapfuye nyina yarapfuye ahubwo wavuga ngo ni nyina wiwe sinzi ko ari muri famille wabo sinzi ko ari umugenzi nabyo nzi ariko numvishije yuko ari bafatikanije kwiba kandi abakobwa bose bakundana n'uyu muhungu nta mukobwa n'umwe badakundana ngo areke kutamupresenta kuri uwo nyine umuhungu yo bambe kuri uwo mugore uyo yandi makuru numvishije yuko uyu muhungu niyo muvugana apere video gusa cyangwa apere isanzwe nigera kwereka haba nigera kwereka inshuti yiwe nigera kwereka njyewe mu myaka twari dukundanye n'umuhungu by'ukuri kubesha n'icaha nari mfise nimero z'abantu babiri nari mfise nimero ziwiwe nari mfise n'inimero z'uwo nyina wiwe naragerageje ndamubwira ati mpereze nimero z'abiwanyu aranga ngo abacu n'amatelefone bafise ahandi akambwira ngo amatelefone yarapfuye urumva ndamubwira ati mpereza basi nimero z'abagenzi bawe ngo ndagwa nimero z'abagenzi banje ngo baca bakunteranya ngo bakaca bakuntwara urumva nyine nkaguma nibaza ko ari iryafuye ry'abahungu kumbe ntashaka kumenya by'iwiwe hanyuma umuhungu umunsi umwe yarigeze kugira accident amaze kugira accident arayigira aravuga ati jeje nagize accident ndavuga ati none nimba hagize accident ahubwo ico gihe sinzano yaragiye none waremeye ko hagize accident nyine rega bajya n'abayescrow bafite ubwenge bwinshi bwo kubesha usanga atana accident yigeze agira babaye kuguhenda gusa sinzano yaragiye abantu rero yaragiye ndamubura kuri telefone ntangura guhangayika ndamuronde ndamubuze nanjye urumva nta muntu nari mfise ashobora kubaza amakuru yiwe kwa nta nimero y'umugenzi nacishamwe nimero iyo muri famille nari ifise ubuze umushiri nyine birumvikana z'ijoro nagiye mbona nyina wiwaza uwo nyine avuga ngo ni nyina wiwe avuga ngo amaro neza mukazana wanje ngo turababaye ndashiduka byagenze gute ambwira ngo urumva ngo kana ngo ayavuga ngo umutware wanyu
ngo umutware wanyu ngo yagize ikibazo, ngo bamugonze, ngo imodoka ngo yaguye yubamye, ngo umushoferi yapfuye, ngo bari bari kumwe, ngo nawe ngo yapfuye, ngo niwe ngo Imana yarokoye, ngo yakubaguritse ku maguru, ngo akubagurika no mu mutwe ngo inyuma. Nuko icyo gihe naragize ubwoba ndahangayika. Yego Ati bisi. none mama uri hehe? Yo. Ngo mukuru wangu kumusakura. Ndambwira ati mpereza nimero za mukuru wiwe, ngo mukuru wangu na WhatsApp afise. Ndambwira ati none mbere zose nimero za mukuru wiwe zisanzwe. Ubwo nyine acapa ku murongo. Avuye ku murongo ndavuga ati sawa. Bukeye bwaho rero haheze iminsi umuhungu aca araza ku murongo amwingira shiterije naragize accident sherije byagenze ukuntu kubona ndi ku musego. Ndambwira ati telefone apere video ngo telefone ngo nifotora neza ngo nze kumenya ko kugura telefone shaja. Ndambwira ati basi abantu bagize accident rero twenga. Ndambwira ati abantu bagize accident basi hafotora wanyereke telefone ngo nifotora. Ndambwira ati gira basi akantu k'aka video basi nyereke. Aranga n'ukuri atangura kwishavuza ngo nyimba utanyizeye basi ngo bihereye iki. Ndambwira ati okay. Ndambwira ati basi sheri reka mbwire tantine wanje azi kukuraba. Ngo tantine wawe nambwira ati reka mbwire umuntu azi kukuraba akugemurire ngo none uwo muntu aza kundaba ngo ni umugore ngo ni umukobwa ngo ni umupapa ngo ni umusore ngo ni umusaza. Ndavuga ati oya uwo ari we wese araza kukuraba basi abe mu gishingo canje mu gishingo je nari kuza kukuraba uwo wagize accident. Ukuri yaranse ngo ivyo ndakubwiye niba utavyize ngo nta kibazo. Mugabo ako kantu nagumanye amakenga ndatuza n'abantu ndavuga ati ni gute je banje yugira accident nkabwira umuntu aze kumuraba akanga. Umva rero ni ibimenyetso byinshi cane byinshi byemeza yuko ari umusuma. Umusuma karuhariwe. Umva rero izo foto mubona uwo mumama afise mikro yambaye imvutano uyambwiye ngo ni mushikiwe ngo ni mushikiwe ngo aba mu ntara ya ruguru ngo aba mu ntara ya ruguru. Hama uwo mungu nawe yambaye costume yambariye ubu bari kumwe n'uwo afise mikro tugenda buke buke. uwo mumama afise mikro yavuze ko ari mushiki we bavukana n'urya muhungu nyene w'igisuma ngo ni mushiki wiwe bavukana mu ubu ndimi. bari kumwe nawe Ngo yabiriwe bafise mikro ari babuze. ni nk'umugore n'umugabo. Ubu ni bofre wiwe. Bandanya rero ku yindi mbwa para uzuracangacanga ibintu Ndamubwira ati none inimero yiwe ya WhatsApp ngo na telefone afise ngo yarapasiyonye ngo urabona ngo tubandanye uyundi uwi costume uvuze ngo ni mwene wabo. ego uwo yambaye costume wari wenyene ni mwene wabo baravukana yambare ko bavukana abo bose yambare ngo nta matelefone ngo bafise ya WhatsApp yabanyeretse ku mafoto. Yicu zibagurira none mwari nyene wawe n'umusheri wawe yicu zibagurira. Reka urumva rero uwo rero mumubona ifoto yari yanyeretse izo foto iyo foto mubona afise amahera yari yanyeretse ryari muri iyo minsi ngo sheri ngo mvuye muri banki ico gihe ari kuwa gatandatu ngo mvuye muri banki kurotira amahera ngo n'umuriyoni ifise ngo n'inoti za 200 ngo tumone muri ya mahera ufitiye niwo mama makeya ngo ya wazishobora kuguha makeya ngo wanza kugura televiziyo ngo nongere ngo ngure na telefone ngo amahera ngo azobahera. By'ukuri narababaye cane gose. Urumva mugabo ndetse nibaza ko amarara yibakumbira niwe yaravuye kugira sinzi. Hano reka nerekane iyi foto uvuze afise amafaranga. Nindira ndayerekane yego aho rero kumva yari yanyeretse aravuga ati sheri nahembwe izi urumuriyoni inoti za 200. Ndambwira ati mpereza amaranje mena make wabusha nja kugura televiziyo ngo kugira ngo uzoze gusanga ibintu byo mu nzu byaraheze bimeze neza. ariko nyene ngo bimeze neza
watanguramo ngo na telefone ngo uze turaganira neza urumva rero yego uyu muhungu rero ni ibintu byinshi cyane novuga kuri we rero abantu benshi baranyuze muri komantere baravuga ngo ndi yararaje ngo ndamwaraje ngo ndagize iki ariko reka ndabwira ikintu kimwe burya abanyarwanda baciye umugani bavuga ati ubwiza bw'inkweto ubuntu bwambaye ikirato iyo ukiguze ukacambara ubona ko ari cyiza kimaze kugera mu kirenge cawe nshatse kuvuga yuko barya abantu bavuze ko uyu muhungu ndiko ndamucafuza ndiko ndiyararaza ni kubera yuko ivyo yankoreye hamwe ivyo yakoreye abandi atari bo babikoreye iyo bari bo babikoreye ntibari kuvuga amakomantere nkayo ikindi nacyo bavuga ati imyenge y'inzu imwe na mweneyo buriya uba mu nzu iwawe ni wowe umenya imyenge iri mu nzu iwawe bisigura ko kandi abantu bose bavuze amakomantere y'iwawe ni kubera yuko atari we yagiriye ko wese urumva umugani waciye bavuga inda iyo bavuga ngo inda ngo igite ngo inda ngo uyibaze buriya umuntu afise inda umuntu adafise inda ntushobora kumubaza ati mbe wumva bimeze gute ntabwo ashobora gushora hano atamunyu ati igise wacumvise gute igise wacumvise gute arakubwira ukuntu igise yacumvise rero bisigura ndaciye kwiryadamu abantu bagize amakomantere ni kubera atari bo mugabo abantu bamaze kubibwirirwa nabo batabigura n'urya muhungu mugabo abantu bamaze kubibwirirwa n'abandi bahungu barazi uburyo bijyanye yego ni ukuri urabizi gukundana n'umuhungu akenye ugakundana n'umuhungu ataca afise urumva wowe umukobwa ukamwizera kurusha icizero wowe nyine bugira ugakora umuha reka dukorane imigambi tumureka dukorane imigambi tumureka dukorane bizinesi uyu mureka turabona poroje dukorana kugira ngo turabe yuko ejo wegera ejo ukuntu bizogenda ariko fendofe akaguhemukira na bya bintu byose mwajya mukorana ico ni ikintu kiba kibabaje mu buzima ni ikintu kiba kibabaje mu buzima byo mungu twarakundanye turakundana ndamwizera icizero jenyene ntashobora kwiya ndamukunda urukundo je ntashobora kwikunda jenyene urumva arabizi ukuntu twakundanye ukuntu yari ameze ukuntu yari asa ukuntu yarangana ubuzima bwiwe bwose yarabumbariye nanjye ndamubarira ubuzima bwanje bwose ariko ndavuga ati ntacu mugabo ndamwereka urukundo naragerageje ndamwereka urukundo ndagwereka n'uwavuga ati ngo ni nyina wiwe ariko ikintu cagiye kumbabaza ni giki amahera arashira amahera arahera ariko umuntu agasigara ikintu cagiye kumbabaza ni giki ni kubera ko umuhungu yemeye yuko dutegura urubanza umuhungu twategura urubanza mu kwezi kwa mbere no mu kwezi kwa kabiri imyaka turimo twari twapanze turavuga ati aravuga ati sheri mu kwezi kwa gatatu mu ntango ngira ndagukwe gusaba irembo iwanyu ndakuvumishe nzoze gutanga inkwano nsabe n'irembo iwanyu ndagutera iteka n'ukuntu urifura iwanyu yego kabisa ego kabisa umuhungu waragiye uritegura nanjye nditegura ndamubwira ati wewe uripanze fresh ngo nukuri ngo ndipanze mpe amara y'inkwano ni sawa nonye nawe nyene ndamubwira ati ni muri panze avuga ngo mama mudogo twarabariye ngo abo kwishengero twarabariye ngo imiryango twarabariye ngo nta kibazo na kimwe wabo ngo asigaye yuko ku rubanza rugera ngo hama bigenze neza ati sawa nanje muri wacu rero imana zanje niko yajewe muri wacu sinabwa rungika amara ngo bagurenga ibyo bazoteka ariko muri wacu naramaze kurungika amahera papa yari yagiye mu soko agura irangi siga ikirango barakora isuku barabagara ivyatsi imbere y'agaporotayi nyene barakora isuku baramesura amarido bimwe no kubwira ababanyi turabatumira imiryango yose turayitumira abo kuregize turabatumira
urumva na marene nari namutoye azombera marene nari namutoye urumva turavuga n'ukuntu ibintu bizogenda marene arambarira ibibura n'ibitabura urumva twari twatwotesheje ibintu dutangiye kuza turatitsa ibintu bimwe tuvuga ati turaze gukora no gusaba irembo urumva mugabo umuhungu acahengera iminsi ibiri yonyine kugira ngo urubanza rube na okay murambabarira umuhungu acahengera iminsi ibiri kugira ngo urubanza rube bene data acapa ku murongo burundu telefone amaze kwikata ndakumva inyuma yaho nyuma turiko turitegura yarambaye ati ngo ushire ngo nukuri mbabura amahera makeya urabona ngo ibitoro ngo vyaratungutse urabona ngo iki n'iki ngo bazova ruguru ngo ibintu vyinshi burya sinzi ukuntu mbwiye umuntu ndavuga ati hewe ndabwira umuntu araho ati ngurana ibihumbi bingahe ati mpereze kanaka kuko navuga ati jewe banza ni kunsiba kubera amafaranga ca ndabwira uwo muntu ndavuga ati tora amahera ati ngurana amahera umere kanaka nzoyagusubiza nyamuntu aragenda aranguranira amahera ahereza umuhungu umuhungu amara arayacakira amaze kuyacakira arambwira ati amara je nayatoye ndayafise ndavuga ati rero amahera kuyafise turaba rero birya bintu bibura nyene mugende mutuza kugira ngo urubanza bize bigende neza burya umuhungu amafaranga amaze kuyatora basha co genda vyibuka ari kwa gatatu saa yine z'ijoro niho twari mu kuganira aca akata telefone na nyina we akata telefone bose barakata telefone ego bose barakatse telefone ku munsi wa kane bakarambariye mwite gute famiye abagenzi biri gute amarira yandenze agahinda kandenze ndabwira ati je umunsi ndamubona marina arandemesha aravuga ati reka turindire ngira nyene bari mu mawasiwasi yiwe ku munsi wa gatanu umuhungu yiruka ataje ku murongo burya uwo munsi nyine wa gatanu maze kubona ko urubanza rwasivye carabwira marina ati jibwa bimeze uko mbwira na papa mbwira n'imiryango hama reca tugenda tubitangaza turavuga ati urubanza rwasivye hari akantu kabaye mu muryango w'umuhungu tuzobamenyesha ikindi gihe urubanza ruca rusibuka ndabwije ukuri papa wanje maze kumubarira ukuntu vyagenze ni ukuri ko Imana yaragwaye aragwara malariya aravuga ati yabwirizwa kugwara papa wanje yaragwaye aravuga ati jewe ndavye umutigito naguma ntigita ndondera ivyo ndondera amaze kugwara vy'ukuri naragize agahinda mu mutima ndagira agahinda narababaye vy'ukuri kumva yuko ngo bagira baze gusaba irembo no gukwa twamaze kwitegura umuhungu akava ku murongo na nyina wiwe narababaye vy'ukuri gusa vrema n'umugome vrema uyu mugabo umuhungu n'ukuri ni mubi kweri kandi n'Imana izimuryoza ico gihe naronze ndonda nsa nabi wamenga ndi kiyingiyingi haragera igihe ndiko ndateka nkashiramo umunyu mwinshi haragera igihe ndiko ndateka sishiremo umunyu nkarushamo umunyu haragera igihe ivyo bariko barambwira sinumve na kimwe haragera igihe numva umenga mu mutima wanje nturi hamwe vy'ukuri narababaye ndababara ndagira agahinda n'umubabaro uwo muhungu iyo icari kumushikiriza ako kanya nari mbabaye aheraho Imana nimbuga itanari kwimucumita yaranteye agahinda atera agahinda umuryango wanje atera agahinda papa wanje aramaramaza mu muryango aramaramaza mu bagenzi aramaramaza mu babanyi narapfutswe ndapfukwa kubera umuhungu vy'ukuri ahari hose isi irahinduka ubuzima burahinduka uyu munsi ushobora kuba ukomeye ejo ukumva wapfuye uyu munsi ushobora kuba utunze ejo ukumva vyano byose vyahomvye
cy'ukuri amarira genda amahasa amarira naritse agahinda nagize bizomukurikirana imyaka yose. yego rero barya abantu bateye komantere n'ukuri Imana ibababarire Imana ibabarire pe. rero n'ukuri uyu muhungu by'ukuri ni umwesiko yego ni umwesiko ndabisubiyemo inshuro 50 manandi. yarababaje abantu benshi kandi iki nacyo cyambabaje ni kubera yuko yagiye ababaza imitima y'abantu abantu bagasubira inyuma, abantu bakirirwa barira ijoro n'umurango bakagira akabombe mu mutima kubera ujya muntu. ariko reka ikintu kica kinangaza by'uko none ko reka atagura imodoka agura iparase iyo bari maramzi yari y'abantu yari kuba afite gasekebuye ni kuko Imana erega ntabyo womenya kubera ko ubuzima bwiwe ni vie prive, abereka ubuzima bukeya, ntashobora kubereka inzu yiwe kubera aba azi yuko ari byo yivye, hamwe yovyerekana vyozozunguruka bikamenyekana. rero ntashobora kukwereka ubuzima bwiwe burya ntugire ngo batayifise, kuko je nanje numvirijeho nyine abantu amaze guhenda ni benshi, amaze kubahenda ibintu vyinshi, ntiwombwira ko atanze afise vraiment. naho gumapanze mu ngagara sinamenya none wobwiwa niko apanze, none umuntu agutelefone ari mu nzu iwe akabwira ngo apanze mu ngagara yibera mu Kamenge aho yaguze igipangu, wibaza ngo wobimenya gute? jewe iyo myaka tumaze gukundana yagize kabiri yimuka. rero nashaka ndakubwira ikintu kimwe, je nukuri kimwe kadagutera impuhwe, je n'amahera abantu bamuwasinze yashira kwera umuhungu n'ukuri nta kwezi ko atakubwiye ikibazo. honye n'amahera yakubwiye ati ngo meranya amezi 3 ngo avance igira ihere ngo bagira banyirukane, telefone yashize iki n'iki ibintu byinshi cyane rwose. yego nyakare rero ndakubwira ikintu kimwe, burya ibintu byaranyigishije. isura y'umuntu ntabwo ihuriye n'umutima w'umuntu. Imana iguhezagire, ni ukuri kw'Imana ahora avugishijwe. urumva icyo kintu ndakizi, isura y'umuntu, ubwiza bw'umuntu ntaho uhuriye n'umutima w'umuntu. urumva ni ukuri kw'Imana urakoze cyane. ibyo byaranyigishije ni ukuri reka ndagutera inkuru. urya muhungu unabona yambaye ikirato ciza, ipantaro nziza igezweho, ishati nziza, niyo si mu mwaye amagambo mugurira, yavuga yega ni mu mwaye mugurira ibintu byose ntuze, nta gitangaza kirimo. urumva ugerageje kuraba ubwiza bwiwe n'ibyo byose nawe bihuriye n'umutima wiwe. araguhamagaye na kimwe ibandanye mvuga. none nk'uwo kubaza wowe nk'ubu ugeze kongera gukunda umuhungu, uzongera urondere ngo bahungu beza ngo bagororotse? yego yaga waruvuze ubu amahirwe usigaranye yo gukunda ni gukunda umuntu mushasha, uwa kera ukamwibagira. ubu uwoza worinda kuraba uko yambara cenye woraba iki? reka ndagutera inkuru kiraho. jewe sinzi ko bwari ubwenge bwanje buke. yibuka ndiko segera umufiyanse cyangwa ati Imana uzo mu musore mwiza, ego sha yambara neza, ego sha umusore yambara neza, umusore yambara neza, ugome Edwari akabinyereka. urumva yana ko ndabisengera
burya rero kugira ikintu kibi amaze gushika mu buzima bwanje urya muhungu navuga ati Mana nukuri urakoze uranyishuye aya ni ya masengesho nasenga yego nukuri yego nukuri burya ndakubwire hari igihe dusenga tugasenga nabi ubu ndakubwira ikintu rimwe jewe ikintu usenga yego nukuri nta musore mwiza nyisengera nta musore ngo ameze uko nyisengera oya ahubwo mvuga ati Mana ndashaka utobe umuhungu ndameze neza amakuru y'iminsi waragiye urapotera urazima wabaye wahora mu biki asha wari warabutse kabisa asha warapoteye kweri asubiye kubona ku murongo sinzi uko vyagenze rero Imana ishimwe ko nawe ukomeye twese tumeze neza ni gripe yonyene burya ni gripe ngwaye aho musi nivyakunze ko njana ku kazi kubera ari umuntu yagombaze kundaba mu muryango niyo mpamvu rero ndi muhira rero aya majwi none yerekana kurungikira inyuma y'uko muhebanye cane oya urabona ayo majwi ntabwo ayikoreye oya ntabwo yariko arabindikira jewe ahubwo aya majwi ni umukobwa yariko arahenda nawe ni ukuvuga uwo mukobwa bari barakundanye bakundana amezi 6 bakundanye amezi 6 rero uwo muhungu atangura kumusaba amahera uramwamara ngo agure telefone kugira ngo baze barayaga neza nyamukobwa caramubloka amaze kumubloka rero yamuborotse ku nimero ya mbere urumva hama rero kubera iyo nimero yereza na 51 niyo je nawe urankoresha mugabo umuhungu tumaze kuvurugana uwo muhungu aca arayikoresha rero uwo mukobwa rero burya ni umugenzi wanje yariko arandondera kuri nimero yereza na 51 yarungitse audio ya mbere andamutsa uyu muhungu rero niko kuca murungikira audio ngo bite ngo ni sawa ngo warakoteye ngo amakuru yawe amakuru y'iminsi ngo waragenda ngo urazima uyu mukobwa rero arashituka aca avuga ati none wewe ko numva umukobwa aragira amakinya ati uyu si wa muhungu baradukundanye atangura kumusaba amahera ati naje ko ndondera umukobwa yitwa kanaka numva rero uwo mukobwa acavuga ati jewe ndiko ndondera umukobwa yitwa kanaka ati mugabo ndatangaye kuba numvishije ryawe uwo muhungu rero amaudio yari yamurungikiye aca arayafuta kugira ngo je simenye yuko bigeze gukundana rero umuhungu ni umwesikro hariho abakobwa benshi yaciye inbox kabacama inbox hariho abandi nyene bamuborotse abandi nyene sinzi nabikubwira rero n'amavoice menshi mfise yiwiwe hano amavoice y'abantu reka nsangize abantu gatoya kuri wa mukobwa urafise ajya majwi y'ujya mukobwa wundi bakundanye imyaka 2 nawe urya mukobwa Shauga we yaramwishe n'ukuri gusa urya muri Imana mubabazi imyaka 2 hewe ariko arajya inoti ahubwo urya muhungu rero burya sinzi ngira akoresha imiti nka byonse ahubwo Imana aho nyene iranabazi niko muri hanze ya mwari mu Burundi abagira kubiba amafaranga akongera akabarya kandi hari inkuru numvise iraho ngo urya muhungu ngo aronsa amahera ewana ngo arakuranwa ngo abademu mu nzu ikindi nacyo ngo kumagura ibintu bishasha amaradiyo mashasha
aba yakoze akazi bitaza barabimenya oya hano oya hano urya muhungu acambara amashanete hewe reka asangize ariko abantu acambara amashanete ngo yambara amashanete azimwe reka asangize abantu hano gatoya wowe wumve umenga turi kumwe wewe ati reka nsangize abantu hano gatoya intahe ya wa mukobwa avuga ko yamuriye amafaranga y'imyaka 2 abantu bibwe na wa musuma si bakeya reka twumve uwundi nawe yanyandikiye kandi nzomubazanira mu kiganiro abivuge neza. ndakuramukije cyane meze neza narabonye ikiganiro nabonye ryari mwakoze n'umukobwa ari aho ryahenzwe n'urya muhungu ngo aba mu Ngagara narakibonye nacyo urya muhungu yaranyivye ni ibintu birebire gusa narakibonye cavuga ati mumpujije n'urya mukobwa ngira ngo twokunga umugambi w'ingene twomurondeza tukamufata yego naramubahuje nuko je ndabandikiye nitwa Mariya emwe jewe nukuri yarayandiye asha n'umukobwa emwe n'umuhungu w'inzobe agororotse w'umutusikazi yambara neza nyene akaberwa kabisa yego asha inyamba dukangwa n'irya nzobe jewe nukuri yarayandiye Fiverr. Find the right freelance service right away. So that's how they're growing so fast. Hitayemo adi ajya reka mperaheze akomeje avuga ati ariyo nukuri yego emwe yarabariye nyamba akoresha imiti ngira akoresha imiti ho bica hose yego rero nukuri asha umuntu w'ukuri yoshobora kumushira ku karubanda akareka kuzariba abandi jewe ariko narahevye sinoba nkimurondera narahevye hariho umukobwa ari aho turi kumwe muri gurupe narungitseho kirya kiganiro acambwira ngo aramuzi ngo babana mu rupangu yego ngo babana mu rupangu rero niya mukobwa sindamuca mbogisi ngo ndamubaze ho baba hariho emwe jewe nukuri yarandiye imyaka 2 emwe yarandiye amahera y'imyaka 2 yego imyaka 2 jewe mbere nashima no muhira yaragiyeyo baramwakira kubera nanje narino emwe baramwakiriye nyene baramwakira no kumuzimana baramuzimana ninko karayirya yego muri cya gihe cya corona urumva ko haheze igihe kinini ninko karayirya asha emwe naratashe ndamurondera ndamubuze iyo haba n'impene yari kuyotsa naramubuze kwere emwe narinze ngaruka rero gushika n'uno munsi warahatswe kwere rero niho naza mbona ikiganiro kiwe urya mukobwa uzumumbirire pole sana yego pole kabisa siwe wenyene yabigiriye yuba mu Burundi basha n'intuze ni benshi ariko yabigiriye yirya yego nuko Imana hariho umugore rero bafatanya kuyiba kugira avuzwe ngo ngoma ndaguperezante aca guha izo nomero vyitwa ngo ni nyina wiwe nawe naho umusaba ifoto ntayiguha naho umubwira ngo telefone ya pere video nyina wiwe ntiyemera naho umusaba izindi nomero za famiye yiwe ntiyemera jewe ariko hariho ifoto yari yantaye ngo uzi uwo bavukana n'ifoto ziwe ziri muri Facebook yego gusa Facebook niyo nahora nkoresha ntarataha nyene ifoto rero niyo ziri rero jewe sinduguruza iyindi Facebook ngo ndazikureyo yego rero cyane kuri uwo musuma amaze kwiba abantu benshi cane dufate niko kazi akora
ndakubwiye n'ukuri muvuganye uri umukobwa Mm. uri umuntu w'umumama mukavugana Mm. nyambara imitaguhuha Mm. ndakubwiye kurungikiye ifoto nawe ukamurungikira iyindi Mm. ubwenge buca bugenda n'ubwenge buca buyoba buca bugenda ubwenge ntusubira kwibuka nabi iwanyu cyangwa uri gufasha iwanyu icyo akubwira ni icyo nyine ukora yego nuko nsaba rero ko mwampuza n'urya mukobwa mukampa utunomero twiwe cyangwa ure mukantangira inomero aca ndamuha izo nomero z'uwo mukobwa yavuze ko babana mu rupangu hanyuma rero hama akamurondera mugabo jewe narahevye kumwishuza jewe narahevye yego yaziguhaye none narahevye igihe giheze ni kininiya cane yego yaziguhaye mwabakobwa mwe mwabavyeyi hewe yaziguhaye none nibaza ko mwaciye muhura yaciye aguha zino nimero ariko aravuga ko yari yashaka guca guha kugira ngo muronderere hamwe uyu muntu yaraziguhaye twaravuganye muri inbox okay urumva iyo uwo mukobwa avuze n'ivyo yego uwo nyine ko muraganira nigera guha amafoto yiwiwe n'izo foto naberetse imwe sinzi n'ukuntu yayimpaye je namutelefone ya pere video kugira ngo ndamubona pere video ambwira ngo telefone yiwe ukarya akantuzenye k'agakamera ngo bayisitaye nabi ngo bari baravuga ngo bayisitara nabi muga gusa kera yarambonye muga je sinamubonye urumva ariko none nkaho aho nimuca mubakora ari injyajya kuko umuntu yanka kumuraba Ewana uko nyene vyo umukobwa avuze nta nimero y'uwo baguha nta n'inimero ukoresha inimero zibiri z'uwo muhungu n'iza nyina wiwe nta n'inimero z'umugenzi nta n'inimero z'umubanyi ntazo je twakundanye imyaka ibiri mfise nimero z'uwo muhungu n'inimero za nyina wiwe nawe urumva yuko ko atari nyina wiwe ari umunsiko ari umufatikanije kwiba nyina we yapfuye imyaka mbiri ahubwo je nzivugisha we urumva ko yanagiye niyo n'uwo muhungu baramukererereye inkoko ararya baranamuzimana yataye ni ukuri yarabahemukiye ni ukuri ko Imana yarabahemukiye umutsindo Njangu anavuga ati mwana ndagushima rwego rubanza ko rwarasize yari kugira amahera yari kuza gusa kudepansa amahera y'ubusa gusa iyumvira n'uwo mukobwa yagiye iwabo n'umukobwa arashika barateka inyama barateka imisozi baramuzimana baravuga ngo mu mutwe ati mana yataye Imana irihangana ego nizere ko bino bintu mugabo byabaye ikigwa kuri wewe kandi uzoshira agace abandi gusa ikintu ntuhanura abakobwa cyangwa abagore bari muri Saudiya ni ukuri kw'Imana kizire gukundana n'umuhungu aguciye inbox agukuye mu magurupe icyo ni icya mbere kuko uwo muhungu abakobwa bose bakundanye cyangwa abagore yagiye baca ama inbox bakuye mu magurupe ikindi nacyo kizire gukundana n'umuntu muhuriye kuri Facebook ngo aragukunda icyo ni ikintu sinzopfa nsubiye kubikora mu buzima bwawe gukundana n'umuhungu turi kuri Facebook muri groupe aba ari bisuma aba ari abayisiko niba winjiye mu rukundo n'umuntu kundana n'umuhungu uzi w'umubanyi uvuga ati uyu ni umubanyi tubana cyangwa ati uyu ntukwiye kwize navuye mu rubi ndamuzi ubwo nisaba gukundana nawe ugakundana n'umuntu umubanyi akuzi nawe ari umuzi ukavuga ati je nawe ngino naramubonye mu maso mu yandi ndazi yaba
ndazise na nyina kavuga ati ndi basi no kuri eglise dusengana hamwe ndamuzi urumva ya abo nibo numva umenga umuntu bakwiye gukundana nabo kandi mugabo ikirenze icyo ugashishoza nyuma gushishoza nyene ukabaza yuko uwo muntu yoba ari kumwe n'uwundi ataba ariko aragukinishiriza umutima cyangwa ibyo gukundana ukabiheba kuko ndabizi uri umukobwa waravuze ufise amahera yawe waraguze amaparasera warubatse inzu n'umutari wawe utashe mu Burundi nta mugabo ubura nta n'umusore ubura ariko uwo mubura gute ntabwo ushobora kumubura kandi ufise inzu yawe wubatse uri umukobwa warizigamye naho wari umupfakazi warizigamye ukizigamye ukigumya ugakora ugapambana ukagura parasera ukubaka inzu imigambi yawe mufana yanjye umusore mwiza ameze neza cyane nicyo nicyo nubwira abantu baturi no muri Saudi nanjyewe ndimwo jewe narafashe ingingo baje ukurika Imana umutima wanje nabaye nk'umusirikare ibyo gukunda wapi ahejo sinzokwanikira muri muzenya kuri Facebook n'undi wongeye guhendwa ukurika Imana batamutima kwisi Yesu ibyo gukunda jewe urukundo nabishyize bakangeze mu Burundi ngira nkore ndondere nkore imigambi yanjye nshike kuco nifuza none reka ndabwira ikintu kimwe gutya umuhungu agukunda ni umuhungu ashobora kukugeza kuco wifuza mana umuhungu ni umuhungu yafashe Malo kalam ketir. Abo bantu baravuga umenga barapasutse. N'abakongomani nabo urumva rero ikintu rero nosozera ko kubera ngo ikiganiro tugisozereko Yego. manura abantu nanjye nongera nihanura kuko ndi umwana muto cyane nongera nihanura by'ukuri uri umugore waravuye mu Burundi ufise umugabo n'umwana ni ukuri kora ufashe abana bawe ufashe umugabo wawe ufashe umuryango muri rusange urumva iyo uri umugore uri umupfakazi warabuze umugabo yarapfuye muri rusange hanyuma ukaba ufise abana warabashyize muri famiye kora n'ukuri ububakire inzu hanyuma ububakira inzu ubarungikira ku karadiyo shika mu Burundi vrema warubatse inzu yawe ufise n'umutari wawe nta mugabo uzobura nukura nta mugabo uzobura niyo mugire tugaho ko tuvuga ati ngo abagabo barabuze nukuri warihanganye utigeze nk'igiseki warihanganye n'ukurara umugabo urumva nta bindi maniro ku bakobwa kuko nanjye ndi umukobwa mbwira nihanure uri umwigeme n'ukuri nimba uvuye mu Burundi ufise umufiyansi bandanya mukundana by'ukuri urumva ntuce umuheba ugukundana n'ibi bibarubaro byo ngaho ku ma WhatsApp bandanya n'umufiyansi wawe mugabo niba ari umufiyansi wavuye mu wundi mukundanye mugabo ubonye nawe nyine ariko azana ibintu by'amanyanganyanga ebana banza kwanza uhagarike urabe neza kuko n'abahungu barahinduka hanyuma uri umukobwa rero uri ino ebana muri ibyo byose mvuze atamufiyansi ataki ni ukuri ntiwigumye ukore ugure parasera amaparasera angahe wubake utahe ufise umugambi amahera y'umugambi wiyubake n'ukuri wifate neza hanyuma ushitse mu Burundi vrema ushitse mu Burundi uri mu diaspora ufise amahera nta mugabo ubura n'ukuri Imana yacu ntawe ushobora kubura kandi iki gihe tugezemo abahungu benshi
bakunda umukobwa aciye ubwenge, bakunda umukobwa aciye ubwenge, bakunda umukobwa yarondeye, yego bakunda umukobwa yihanganye, ubu ntibakiraba isura, ya ntibakiraba ingidi, yakwe ntibakiraba ibisusu, ntibakiraba ubwiza. Ivyo vyari vya kera kuko ubukire ati ntibakiraho ingidisi ubukire bwarinjiye, yego ibintu byose byaronone, ibintu byose byarononekaye ku Burundi. Cenjo n'ubumenga baravuga hanyuma ibyo navuze byose abantu nibumviritse ikiganiro yego bakumva aho navuze nabi barambabarira cyane kuko ururimi nta gufa rufise murabizi. Yego ahubwo ndashoje ahubwo banasanze burya uri intwari kuko abandi baragenda bagahura n'ibivyago bakanuma ntibavuge urumva rero wowe kubona unavuga ni ukuri ahubwo Imana iguhezagire kuko ni avantage Juno nariko ndavuga ndumva Nyamwimba yagushikiriye sa waruguze nariko ndavuga ati wowe ahubwo abantu bagutuka bakwihenda ko wowe ahubwo Imana iguhezagire kuko ko washoboye no gutimbuka avuga ni avantage ni avantage kuko si bose bavuga je kubwanje ndagushimira vraiment ko washoboye kwitinyuka ukavuga kandi urabona ko byaciye bifasha abantu benshi nk'akarorero uwo mugenzi wawe yaciye yaza aravuga ati yo nanje baranyivye uwo yaranyivye yanyivye imyaka 2 jewe ndazi neza ko hatabuze umuntu jewe gije ntaguciriyemo yavuga ati ngo umukuru w'isoni rwa mugabona je naguciriyemo ibintu byo kugenda mu marezo sosiyo aha nibyo nzi nta nibyo menyereye ariko jewe maze kubona ivyo urya Mungu yankoreye navuga ati ngira nyene urumva niyo nyene nari bifata nk'ibisanzwe maze kubona ivyo yankoreye navuga ati ibi n'ibisanzwe n'abandi nyene amabi babako ni ibintu bisanzwe nyene sinanzi ko ariyo ngeso yiwe sinanzi ko ariyo ngeso gusa ikintu catumye nja ku marezo sosiyo ikintu catumye ndahekuka ni kubera inyuma yanje numvishije yuko hari abandi ariko arabesha numvishije hari abandi akogera kuwesiko kandi n'abandi yabesha ndavuga ati rero uwo muhungu ni gisuma uwo mugabo wakoreye reka tumushyire ahabona warakoze vraiment tumushyire ahabona isi yose mumenye babone ko ari gisuma babone ko ari ingeso babone ko ari ingeso yiwe kuko ndabwira igisuma n'igihanwa ahubwo iyo bandi hafi igisuma n'igihana kandi ndakubwira bavuga ati iyo urutomati ruboze ukanga kurukuramwo n'izindi zirabora rero igituma nabivuze je narase guhora kuko nari guhora urumva wa mbere ko yabikoze arahora arabimukorera arahora agira akantu k'ubwoba n'isoni mbese nubivuga si hari n'abandi ngira hirya bakorera barabihora baraceceka babara ku mutima mugabo je ku bwanje vyarananiye kwihangana navuga ati reka ndabishira habona kugira ngo n'abandi iyo barimirije kurya amahera ntabarya amahera ivyo vyose avuga ati ngo akora akazi ka leta ngo yadandaza ivyo vyose nasanze ari ivy'ububesha ako kazi kiwe nakomene rero twakundanye yambara amashanete azimbe y'amahoro ndi bati ariko tumwabonye yambara amashanete ngaha mugabo turiko turakundana ati ivyo nkunda n'ivyo nanka ndavuga ati jewe n'ukuri kuko abakobwa dukunda ibitandukanye kandi twari ibitandukanye ati jewe sinkunda umuhungu nyene yambara amashanete siramukunda acavuga ngo arayahevye mugabo hari umuntu twaganira aravuga ati nukuri umuhungu yari umuhungu yambara neza nico c'amashanete yaragishizemo ndavuga ati n'uyu nyene kweri
Mbonye na Jambari ati ngo kera yagambariye ngo kera nari mfite amahera ngo mu ma 2020 mu ma 2020 ngo nari mfite amahera ngo ajya muri shop muri ville ngo baranzi ngo muri shop ajya ngo baranzi ngo naragenda ngo nkagura ikirato cy'ibihumbi ijana cy'ibihumbi amajana angahe nkagura ngo amashanete ngo hafi ngo muri miliyoni ngo kera nari mfite akazi ko kunywesha igitoro ngo nyimba ari kwabura amatari umugabo akazi karahera yaga turagushimiye rero ku mwanya baduhaye ni ukuri ndagukengurukiye cyane nimba ataco wongera ko dusezerane ariko abantu bamaze kumva uyu ntitukimuvuga nk'umuntu mushasha barabona ko ari umusuma turiko dushira hanze nawe dushingira intahe ivyo yagukoreye oya je nahejeje je n'ukuri ko bwanje n'ukuri nafashe ingingo yo gutekereza mu gatereka ntegereze ndondera ubuzima nkora imigambi cyane iby'umuntu nzobigiramo ninagera mu Burundi jewe byaranse umugani w'abarango byaranse murakoze rero ndabashimiye cyane murakoze inshuti zanje murakoze namwe ko mwashoboye kubana natwe kandi ko mwarindiriye kino kiganiro kigahera uyu musuma uyu biba byiza hamwe atozokwiba nawe uramubona nguyu ari kuri screen hanyuma nkungurukira mwe mwashoboye kudukurikira 5x5 abari mu Burundi canke hanze y'igihugu mwakoze nizere yuko ubutari bwakomerekeye atazokomerekera muri iyi nzira murakoze